Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Abaganga bagenda kurondera ubuzima mu mahanga babandanya biyongera ku murindi uteye ubwoba mu Burundi. Yishura ku bibazo by'abakenguzamateka ku munsi wa kabiri igenekezo rya 9/0 umwaka wa 2024 mu ngoro y'amakoraniro Igitega. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yaremeje ko ico kibazo kihari, akabona ko ikibazo nyamukuru ari agashahara n'uturusho tugenewe abaganga bakora mu bitaro vya leta. None ko ikibazo camaze kumenyekana, hakwiye gukorwa iki mu maguru masha kugira umurindi w'abaganga bagenda ugabanuke? Inyishu ni muri kino kiganiro Kw'isoko, mukagishikirizwa na jewe Alexandre Nkeza. Kaze mwese. Muri ico gikorwa c'inama nkenguzamateka, abakenguzamateka barerekanye amakenga yabo kuri ico kibazo c'abaganga bagenda kurondera akazi mu mahanga canke mu bitaro vy'abikorera ivyabo, ibituma ibitaro vya leta bibura abaganga babinonosoye. Ayo makenga bayasangiye n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Lidwine Baradahana. Mu nyishu yatanze yamenyesheje ko Uburundi bukeneye n'imiburiburi abaganga 1,400, ariko kuri uno munsi abahari badashika n'800. Ikibazo kuri we kigoye gutorera umuti muri ino minsi. Yamara umushikiranganji w'amagara y'abantu aremeza ko ubushikiranganji arongoye bugiye gukorana n'ubundi bushikiranganji bwegwa n'ico kibazo kugira barabe ingene boshimisha nabo baganga bake bari mu bitaro vya leta. Mwumvise yuko dukeneye umuganga umwe n'imiburiburi umuganga umwe ku bantu 10,000. Fate yuko muri iki gihe Uburundi buriko burababa igitigiri miliyoni 14, kuko nibaza ko turi miliyoni 13 zirenga. Ni ukuvuga n'imiburiburi turakeneye abaganga baba bashika 1,400. Hanyuma mu biharuro dufise muri uyu mwaka dufise abaganga badashika 800. Murumva ko turi kure cyane igitigiri twateza kuba dufise cy'abaganga. Turavye aho bakora ikomine, ibitaro by'ikomine bitezwa kugira abaganga n'imiburiburi 3, ibya district bikagira abaganga n'imiburiburi hagati ya 5 na 12, ibitaro regional bikagira abaganga 15, national navyo bikagira abaganga bashika 66. Murumva yuko turi kure cyane y'ihangiro. Turavye abanyeshuri bari muri faculté de médecine bose hamwe uyu mwaka guhera mu wa mbere gushika mu wa nyuma n'abanyeshuri 980. Numva ko naho twabateranya dufashe abariko baraheza mu wa nyuma badashika 300, tukabateranya n'abahari n'abariko barakukuruka. Murumva tuguma turi hasi. Hari ibikorwa byinshi byo gukora muri iki gihe mu bijanye n'indero no mu bijanye no kugumiza mu kazi abo tuba twamaze kuronka. Kuvuga nashaka ndabahumirize, turazi iyo tuja kubyerekeye ibibazo by'abaganga abageneraliste cyane cyane. Mu bisanzwe mu nteguro turiko turakora nukuraba yuko murajya amafaranga ibitaro biba byatoje bamaze gukuramo ayo kugura imiti agenda muri trésor public. Niyo twasabye yuko dufatamo igice kigafasha ibitaro guhemba abaganga kugira ngo bashire ko akarusho kugira ngo tubandanye dushobora kugira abaganga bakwiye. Ngukebure na udakebukwa na udahanurwa kundira nguhanure. Ikibazo c'abaganga babandanya guheba akazi bakaja gukorera mu mahanga canke mu bitaro vy'abikorera ivyabo kirahagaritse umutima n'abanyepolitike. Jovino Mugwengezo arongoye umugambwe UPD Zigamibanga ashira ikosa rya mbere kuri leta kubwiwe itariko iritaho cane inyungu z'umunyagihugu n'igihugu mu gutorera inyishu
ibibazo nkoramutima biba hanze. Nimba uno munsi Uburundi bugeze aho bubura umuganga, bisigura yuko Uburundi butagira vision, butagira imbono, bisigura ko Uburundi butazi guha agaciro ibisata igihugu cacu cubakiyeko. Muri ivyo bisata, igisata c'amagara kiza mu vya mbere. Wewe raba rero fata umuganga ahembwa ibihumbi 600. Iyo nzu ntarayiriha. Uwo muganga ubuzima bwiwe ugereranije n'ubwigoro bwiwe, uwo muganga bari kararenganywa. Bisigura yuko umuganga nubwo akakunda igihugu ciwe camwibarutse, nuko kiba caramwigishije, uwo muganga arashobora kuba afise agatima ko gutanga amaraso yiwe. Muga basanga bariko barayatanga gushika naho babona ko bahegeze mu kwinunuza, baca bahita mu kugenda. Ega nukudaha agaciro ibisata. Ivyo nta gitangaje yuko abo baganga bo kwigira, naje noba namufise umwana wanje sinokwemera kwere nuko ahembwa ayo mahera, ndavye uburyo namutangiye azofuma agaruka agikorera ukundi ashizeho imigambi. Nayo ubundi n'ubu bigoye bikiriko baracagenda abaganga. Jovino Mugwengezo abona kandi ko leta ikwiye kongera uburyo muri ico gisata c'amagara y'abantu, ikareka kwitaho inyungu z'abayirimwo gusa. Mwumvise yuko mu Rwanda bahembwa aya n'aya, muri Kenya aya n'aya, muri Tanzania ayo, n'ahandi ayo. Ivyo bihugu vyose ntugire ngo nuko bitunze cyane, nuko bizi gutandukanya icyatsi n'ururo, bizi gushira uburyo ibisata nkenerwa cyane mu buzima bw'igihugu. Rero utazi gufata neza umuganga biba vyakunaniye. Naho ubona yuko batazi gutandukanya icyatsi n'ururo, ibisata bashiramwo uburyo ni ibisata bibungukira bonyene. Ibisata babona ko bitabungukira ntibigera, ntibarota bashiramo uburyo. Naho usanga rero haba fuite de cerveau, abaganga bagenda aho boshize inguvu siho bashira inguvu. Enda rero abarundi bamenye bati ivy'igihugu CNDD-FDD yarabivuye ko ivy'igihugu si vyayo. CNDD-FDD irahandi, yibereye mu bindi vyo guhiga amahera aja mu mufiko y'abantu a titre individuel. Wazutwemerera vyiza gusa. Mu kwezi kwa 10 guheze, umushikiranganje w'amagara y'abantu w'ico gihe yari yamenyesheje ko mu matohoza yagizwe mu bitaro 80 mu gihugu hari hamenyekanye abaganga 130 bahevye akazi mu kiringo c'imyaka 3. Ibitigiri abakurikiranira hafi igisata c'amagara y'abantu bavuga ko binyuranye n'ibiri ku rubuga. Abo bakurikiranira hafi ivy'amagara y'abantu ico gihe barashize ahabona zimwe mu mvo zituma abaganga bahurumbira kuja gukorera mu mahanga. Hakaba harimwo ibijanye n'umushahara muto utigeze uhindurwa kuva mu mwaka wa 2009, ukudahemberwa amasaha bakora arenze kuyo bandikiwe, co kimwe n'amasaha y'amajoro bitigeze bitegekanywa mu ndinganizo nshasha y'imishahara y'abakozi ba leta. Hariho kandi ukudaha agaciro urupapuro rw'umutsindo bafise, hamwe n'ubukene bw'ibikoresho bijanye n'ubuhinga abaganga banonosoye bakenera. Ni hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko, mwariko mugishikirizwa na Alexandrine Keza. Naho gutaha. Cari ikiganiro ku isoko.